kuko naho abagabo bahohoterwa haricari wa mugani w'ikirundi uvuga ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda, kuko ibibi byose bagenda barahura nabyo ntawe babibwira. Iyo atawe babibwira rero babyibikamwo bikababamwo bikaba byinshi. Iyo bimaze kubuzuramwo baca barondera kwihanira kuko ntawe bari bwiture. Ugasanga rero nivyo bitumye haba kusanga umugabo yishe umugore, kusanga umugabo yiyahuye, kusanga umugabo yomotse agatagahunga, canke benshi ugasanga bagwaye ingwara zo mu mutwe zituruka ku byo bagiye barahura navyo mu ngo. Amabi abagabo bahura nayo ari ubwoko bwinshi, mugabo ayo mabi yose aza mu migwi ine. Iyo migwi ine hariho amabi afatiye ku matungo, ico nico bita violence économique. Hariho n'amabi afatiye ku gukubitwa bagakomeretswa mu ngo, violence physique. Hariho n'amabi afatiye ku gitsina, les rapports sexuels, iyo niyo bita violence sexuelle. Hariho rero n'amabi afatiye ku gutuntuzwa, ntukubitwe, ntiwibwe ivy'amatungo canke ngo byambugwe ku burenganzira, mugabo uko winjiye mu rugo ukamusanga hari ibibazo by'uko atawe muvugana, ibibazo by'uko ugiseruka mu rugo bagutuka, ibibazo by'uko usanga bakwandagaza, iyo niyo bita violence psychologique. Iyo migwine rero niyo ugasanga umugore arashobora kugira guhari ku mugabo, akagira abahabara 2, 3, 4, bikazoshika rero aho umugore usanga yazanye n'umugabo kuryamana nawe munzi wawe, canke wewe uri umugabo ukipfuza gukora amabanga yabubatse n'umugore akakurahira burundu. Ejo bundi twakoze enquête yo mu misozi, batubwiye yuko ubu bavyise ngo umugore asigaye ngo akoresha ngo ikabutura y'ibati. Kubera iki? Abagabo ntibagifise uburenganzira bwo kubwira umugore ko bakeneye kurangura amabanga y'urugo, amabanga yabubatse mu rugo. Nicyo nihohoterwa. Ugasanga umugabo ntacemererwa kugira icabaza kubijanye n'ibanga ryo mu rugo ryabubatse, canke ugasanga umugore asigaye amena ibanga avuga ko umugabo ngo atakimukwiriza. Ugasanga umugore yarangura amabanga yabubatse mu rugo agaca aja kurondera abandi bagabo ngo agiye kurondera abamukwiriza. Ivyo byose urumva ko ari ihohoterwa rifatiye ku gitsina, kubijanye n'amabanga yabubatse. Umenga umugabo ni warenga ibigo gusa, umenga umugabo ni waharika gusa, umenga nukuvuga hamaze kuba emancipation de la femme hoho byabaye akamaramaza. Umugabo nawe arabiraba ati sinzoja kwimaramaza ngo ngende kuganyira abakenyezi, kuko urabona ibigo bihari bikingira abakenyezi, amashirahamwe avuga akingira abakenyezi, imisi mikuru ihimbazwa yitwa abakenyezi. Nukuvuga ibintu byose byagiye bifatiye kwihohoterwa rifatiye ku gitsina. Sinzigera nja kwimaramaza mu bakenyezi, sinzigera nja guserura yo mbonye mu bakenyezi, noba ngiye kwitwengesha. N'abagabo bo kumva nagiye kubwira abakenyezi ko nahohotewe n'umukenyezi, ntaco bozomfasha. Abagabo barakubitwa muri iki gihe hoho kubera umukenyezi ubu, aho habonekeye amashirahamwe y'umurengera gwanira agateka k'abakenyezi. Nta mukenyezi numwe yokora ikosa ngo namubaze ngo ikiwa gikoreye iki, aca kubwira ngo nta burenganzira umfiseko. Mbere birageza aho biba bakakubwira ngo wewe nta n'ikintu na kimwe wemerewe kumbaza, nta nico wemerewe kuntegeka. Ntimwibagire ko hari n'abagabo b'intege nke badafise inguvu nk'abakenyezi. Ugasanga umukenyezi kubera afise inguvu zidomina iz'umugabo aramukubise akamwonona, kandi umukenyezi agaca natabaza ngo ndahohotewe. Abaje gutabara icambere bakora ntibaraba yuko umugabo yakubiswa agashaya, ahubwo umugabo nubundi ni waca bandanya ba victime.
mu byo tumaze kubona kandi twanasabye yuko byohinduka nuko imbere yo kubanguranya umugore n'umugabo bashwanye mu rugo raba uwikosa ryaturutseko, kuko kenshi uyu munsi baraza mu rugo bumvise induru ivuze bagahita batora umugabo bakaja kumupfunga.